Tugira amahoro ya Kristo. Tuje ngo Imana ituzimane, iri jambo ry'Imana ituzimana Eucharistia bibandanya bikomeza umutima wacu, bibandanya bituma tuba umunyu n'umuco w'isi. Turumvise mu gisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ukuntu atumirira igihugu c'Imana c'Abanyisirayeli gukora ibikorwa vyiza vyobaranga ku buryo naho bahamagara Imana nayo ikagira iti ndi hano. Imana ikakwitaba iti ndi hano. Ibikorwa Izaya yavuze Abanyisirayeli boshira imbere vyoheza bikabaranga ibi Yezu adutumirira byo kuba umunyu n'umuco w'isi. Nibitwumvise Izaya agira ati sangira ivyo kurya vyawe n'ubushonje, abagowe babuze aho baba ubinjize mu nzu yawe, niwabona uri gusa umwambike, ntiwirengagize umuntu nkawe, niho umuco wawe uzotamanzura nk'umutwenzi, igikomere cawe kigakira n'ingoga, ubutungane bwawe bukakuja imbere, nabwo ubuni nahazwe bw'umukama bukagushorera. Niho uzohamagara umukama akakwitaba, ukamuborogera akakwitaba ati ndi hano. Niwakura iwawe umuzigo guturubika be n'amajambo y'amabisha, niwaha ubushonje ico nawe wifuza, niwamara inyota ivyifuzo vy'umurushwa, umuco wawe uzoseruka mu mwijima, umukorane wawe wakake nk'izuba ryo ku mutaga. Ngivyo ibikorwa umuhanuzi Izaya adutumirira gukora kugira ngo tube abana b'umuco, tuve mu mwijima. Ni vya bindi Yezu nawe nyene adutumirira mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 25 kuva ku murongo wa 31 gushika kwa 46, aho Yezu agira ati nimuze batoni ba data muragwe ubwami bw'Imana yabateguriye. Ati nari nshonje murangaburira, nari inyotewe muramutwonywa, nagenda gusa muranyambika, nari kavantara muranyakira, nari ngwaye muransuhuza, nari mfunzwe murandaba. Ngivyo ibikorwa dukorera abandi, ibikorwa birora ku mubiri, biheza bikatwerekana ko turi abana b'umuco, ko turi abana b'Imana. Yezu twumvise muri inkuru nziza ko adutumirira ko tuba umunyu w'isi, ko tuba umuco w'isi. Tugire Kristo. Twese turazi yuko akamaro k'umunyu, akamaro k'umuco. Umunyu tuwushize mu mfungurwa zigira akanovera, siko none? Ninda arajya umusoma utagira umunyu? Umusoma utari mu munyu murabaza kurya? Ucurya umenga ni iki? Umuti. Ucumenga ni umuti. Guca habona utagira itoroshi, hatabona yemwe inzara usanga zadutse zose, usanga zadutse. Ni mube umuco w'isi, ni mube umunyu w'isi. Ariko Yezu ivyo agomba kuvuga birarengeye ngaho ivyo twiyumvira twebwe. Agomba kuvuga ko twoba umuco w'isi, ko twoba umunyu w'isi mu bikorwa vyacu. Ibikorwa vyacu akaba ari vyo bitwerekana nk'umunyu w'isi n'umuco w'isi. Ivyo ni vya bintu duhejeje kumva umuhanuzi Izaya yavuga. Sangira ivyo kurya n'ubushonje, ambika ugenda gusa, suhuza abagwayi, raba bari mw'ibohero, n'ibindi n'ibindi. Ibikorwa vyiza nivyo biheza bikatwerekana ko turi umuco w'isi, ko turi umunyu w'isi. Tube akanovera aho tuba, dusosere abo tubana,
tubasosere gute? Tubasosere gute? Mu mvugo, mu nyifato, mu ngendo, tubasosere babone ibikorwa byacu byiza, baheze bahimbagwe, banezerwe. Tubamurikire gute? Tubamurikire gute? Tubere itara abandi gute? Tubabere itara gute? Dukure mu mwijima abandi gute? Ibikorwa byacu byiza, ingeso nziza nizo ziheza zikadufasha gukura abandi mu mwijima, gukura abandi mu mwijima. Abari mu mwijima w'igicumuro, abari mu mwijima w'ingeso mbi zitandukanye, abari mu mwijima w'ibi na biriya bidaha amahoro abandi, abari mu mwijima w'akarenganyo, abari mu mwijima w'ishari n'inzigo, ibyo bibi byose mubona bituma umuntu agendera mu mwijima. Abari mu mwijima w'akaboregwe, kabangara cyane cyane. Tube umuco n'umunyu w'isi. Ibyo bintu tubizirikane gose, tubitegere gose, tubitahure. Turabe mbega ibikorwa byanje, mbega imvugo yanje, mbega ingendo yanje, muhira, mu muryango, mu kibano, ingendo yanje gute, imeze gute, nakanovera ku bandi, n'umuco ku bandi. Tugire Kristo. Erega iyo turenganye, turangwa n'ibikorwa byiza, abantu baturenganye, turenganye aho bari, aho bicaye, bagira ati hararenganye wa mushinga ntahe, hararenganye wa mupfasoni, wa undi yitonda, wa undi aciye bugufi, wa undi atavugira hejuru, wa undi adatwaza umukazo, hararenganye umushinga ntahe. Nayo iyo harenganye ubikorwa vyiwe bidaheza ngo bimurikire abandi, tuvuge yiba canke arenganya canke agira mu buhumbu canke agira mu kaboregwe, bavuga ati hararenganye yamboregwe, hararenganye wa musuma, hararenganye wa wundi agateranya ni warenganye, wa wundi acanishamwe abandi ni warenganye. Abana bacu burya icuri nico n'umwana wawe azoba. Nico umwana wawe azoba. Kare mu misa ya mbere nabateye agakuru ko umugabo umwe yarafise abagore babiri. Murazi abagore babiri ko muri eklezia ubu harise bitemewe, murabizi kabashingana. Hanyuma aravyara abana, munyuma umwana wiwe nawe azana uwundi mugore, azana abagore babiri. Se aja kumuhanura amubwira ati baby wagize nibiki ibi vy'ubuzana uwundi mugore. Wa muhungu we aramwitegereza acamubwira ati simbuza aho nabikuye, ati simbuza aho nabikuye, mu yandi majambo nagize nka wewe, none weho nufise babiri. Ushaka yuko umwana wawe w'umukobwa agira indero, yitonda, avuga make, atavugira hejuru, nuko nawe uri umuvyeyi wiwe, mama wiwe, utavugira hejuru, utabura insimba rubebe. Siko gabapfaso. Nubu guta umwana wanje nkeneye yuko azokwitonda hagira iki, nuko abirabira kuri wewe, nuko umubera umuco, nuko umubera akanovera mu bikorwa, akabona ukuntu uzinduka gukora, utazinduka mu nsaku, utaza kuzadobereza abandi, mu akabona ukuntu bitwararika ibikorwa, nawe aca mu nzira waciyemwo ukagenda uramumurikira. Mwabashinga ntahe mwe, mwabagabo mwe, ukeneye ko umwana wawe w'umuhungu aba umushinga ntahe, nuko nawe werekana ubwo bushinga ntahe, werekana ubwo bushinga ntahe. Ukazokwa mutahoborewe iminsi yose, wa musore wawe acazana guherekeza, usoma umuha akateba akaboregwa, muca mutaha muhaborewe mwese. Sivyo none? Gerageza mube umunyu n'umuco w'isi. Mwese murarya umusigati? Umusigati murawuzi?
musigatuye mukarya murahekenya, mwejeje guhekenya muca mugirana, mwejeje kununuza muca mugirana, muca muterera hanze, haca hatonda kwiki ubunyegeri. Ubunyegeri iyo utakimurikira abandi rero, iyo utagisosa, iyo utagifisa akanovera, ubunyegeri nibwo butondako. Mugabe ufisa akanovera, abantu babona ibikorwa byawe byiza, bakihweza, bagaheza, bagahimbagwa, bakanezerwa. None rero tugerageze tube umunyu n'umuco w'isi. Umunyu utagisosa baterera hanze bakikandagirira. Natwe mu gihe twagitanga akanovera, twebwe abantu, twebwe aba Kristo, mu gihe twagitanga akanovera, abantu bagenda baraduhanahana, bivanye n'ibikorwa byacu uko bimeze, bivanye n'imvugo yacu, bivanye n'imigenzo yacu. Noneho kwama mu kaborego iminsi yose baratabaka kwita kiborego, baratabaka kwita kiborego. None rero Yezu Kristo yabambwe ku musaraba, ko twavyose Pawulo Mweranda bivuga. Yezu yaje kutwigisha, niwe yaje kutumurikira, niwe yaje kudutuma twoba abana b'umuco, twoba abana bafise akanovera, bakurikiza amabwirizwa y'Imana, bagendera amategeko y'Imana, ku buryo n'abandi baheza bakabitubunamwo. Tukicisha bugufi, imvugo yacu ikaba ego canke oya, tukigisha urukundo rw'Imana mu bandi, tukamurikira abandi n'urwo rukundo rw'Imana, tukamurikira abandi n'ayo mabwirizwa y'Imana, tukabera abandi umunyu usosa, kubera uko kwemera n'ukwizigira muri Yezu Kristo. None rero bavukanyi, twisabire twebwe twaje ngaha, twisabire kuba umunyu n'umuco w'isi. Twisabire kandi twongere dusabire n'abo bose bagira mu mwijima, abo bose batakira bakanovera, badasosera abandi, duhereye mu muryango, mu kibano, n'abandi bose tubona inshuti n'abagenzi, tubasabire kugira ngo babe umunyu n'umuco w'isi. Twisabire ingabirano y'ukwemera iheza ikadushikana kuri uko kuba umunyu n'umuco w'isi, nitugira amahoro ya